kuba muri Yesu ni umunezero. Kandi cyambere buvyigira ko none twebwe ko dufise experience zibiri, ivy'isi twarabibonye turabizi, ivy'imhemu turabizi, kubera ko ivy'isi twabihevye tukaja mu vy'imhemu, so ko tuzi ivy'imhemu ari vyo birusha agaciro n'uburyohe byo mw'isi. Bwa mbere nagomba ndamutse mu izina rya Yesu Kristo abantu bose ariko barankurikira. Nitwa Pasteur Salvatore ndi ku Masabo. Hanyuma ndashima Imana ko data mu kunyita ndi ku Masabo sinzi icyo yabikuye ko mugabo mu nyuma narashima Imana ko yanyise iryo zina ndi ku Masabo. Urumva naciye mbona ko harimwo icyifuzo cy'uko nari nkwiye kuba mu masabo y'Imana, na rero ndashima Imana ko yampaye kuba mu masabo yayo. Kandi na Salvatore birafise icyo bisobanura. Izina rya Salvatore igihe data yari inyita wende kumbure ntirazi icyo bisobanura, ariko Salvatore harimwo agakiza, salvation, ukuvuga ngo agakiza. Urumva rero umubyeyi data ntakiriho, mugabo ndamushimira ko yari yaranyise neza, yanyise amazina abiri meza, kubona nitwa ndi ku Masabo nkaba ndi mu masabo y'Imana, kandi Salvatore naho bikaba bisobanurwa agakiza. Ivyo rero biraryohera cyane, niyo mpamvu rero nciye ndubwiraho nyene kugira ngo nshimire Imana yoyo yampaye agakiza. Mu byo tugiye kuganira hakuru nibaza ko mwifuza ko ndabashingira intahe yanje y'agakiza. Je nagira ubuntu nakira umwami Yesu mu mwaka w'1982, kandi namwakiriye ngaha mu gisagara nyene cya Bujumbura, anyene mu ishengero rya Pentecote yo ku Ntahangwa. Niho Yesu yangiriye neza arampamagarira. Icyo gihe muri uwo mwaka nta n'abakizwa benshi bari bwagwire. Naje mu gukizwa kwanje Imana yampamagaye mu buryo bw'igitangaza. Nari umuntu akunda kuraba, kwitegereza ikintu cyose ndakibonye nkakunda kuciga ko no kumenya icyo gisobanurwa. Natanguye rero kubona urusengero rwari ruhari icyo gihe rwo ku Ntahangwa, kuko narakunda kuhaca ndengana. Hanyuma mbonye urwo rusengero nkaca nifuza ko nuja kuraba ibigirirwayo. Bisanzwe nari nsanzwe nsengera, nakunda gusengera muri Anglikani canke muri Gatolika, mugabo sinari bwamenye icyo bita gukizwa icarisho. Mu nyuma rero ngenda nkusuma urusaku ngo ndabe ibigirirwayo. Sinari ngiye kurondera agakiza kuko sinari ndakazi, sinari nzi ko kabaho. Mugabo nshitseyo nkumva ijambo ry'Imana, ata muntu n'umwe ngiye tujanye tuzinanye, ata n'umuntu n'umwe ngiye nsangayo nk'umuntu nzi, mugabo gusa mbona urusengero, mbona ahantu Imana iriko iravuga, ntikanjye kumviriza ivy'Imana bavuga. Niho rero nashikayo umunsi wa mbere ndavyibuka, numvirije nca ndataha. Mugo nta mvuga ngo ibi bintu numvise birahambaye kandi biraryoshe, mugabo sinabitahuye cyane. Nshafata ingingo ntizosubirayo kuja kuvyumviriza. Umunsi ugira kabiri ndasubirayo, umunsi ugira gatatu ndasubirayo. Mugabo rero kugira gatatu canke kugira kane niho nasobanukirwa ko gukizwa, kwihana ivyaha bishoboka kandi bikenewe. Mbona abandi baragiye gufukama, nanje ngendamwo kuko bavuga ati ninde yumva agomba kuzoja mu ijuru, ninde yumva atinye kutazotsindwa n'urubanza rw'ivyaha yakoze, ninde yumva yifuza ko Imana yofuta ivyaha byose yakoze ikamuha dosiye nshasha itari mu ivyaha, ninde yumva yohitamwo kuzoba mu ijuru aha kuzoba mu muriro. Aho nari niciye ndavuga nti ibi bintu ntivyonjana, ntiribakwe ryiza ntiryonjana. Ca ndahaguruka ndagenda ndafukama. Ngiye gufukama rero, igitangaza natashe ntazi ibibaye, muga ivyabaye vyabaye. Nca numva mu nyuma zaho uguhinduka kuraje,
ntangura kumva ubuzima bubaye bushasha, ntangura kumva uko narimbayeho bikwiye guhinduka, ntangura kumva abagenzi nkwiye guhindura, ntangura kumva aho nahora ngorobeza kuko naranywa inzoga, ntangura kumva mu bantu twahora dusangira inzoga, ntangura kumva aho hantu ntihakiryoshe. Nuko nasanze agakiza gakora. Nari umusore urumva nagiye gukizwa afite imyaka 22, nari nkiri umusore. Hanyuma rero mugabo nje ngira umwete uko ama ndiko ndaja kumva ijambo ry'Imana, uko nagira umwete kuja kumva ijambo ry'Imana, niko ndagenda ndahinduka, niko ndagenda numva hariho ibintu ntagikwiye gukora, ntagikwiye kubamwo. Nuko vyagenze, ariko kandi nashishikaye kumva ijambo ry'Imana, nashishikaye gusengeraho. Mugabo ntarabatirizwa, naratevye kubatirizwa. Nawati ni hanye 82, mugabo mbatizwa 86. Icyatumye naratevye, narabonye maze kuvyinjiramo naciyemo ngo ibi bintu birahambaye, ibi bintu byo gukizwa mbona ko ari banga rihambaye. Ndavuga nti ibi bintu rero umuhigwe wabyo cyangwa umunyabwenge wabyo niyo vyinjiramwo gihutihuti ngo avyinjiremwo mu mwaka umwe aba yabivuyemo. Ndavuga nti hako no bivamwo namaze kuvyinjiramo, reka mbanze ndabe ko nzobishobora, nimba ntabishoboye basi mvemo umugabo ntabanje kubatirizwa, hako no banza kubatirizwa bukenka bivamo. Rero mara iyo myaka nguma njye kwimenyereza kuraba ko nzobishobora, kuraba ko ntazobibamwo ku murango mwijoro ngo sange nabaye mu bindi. Ndabanza ndarorera ndabe ko iyo nzira ari nyabagendwa. Maze iyo myaka ishika nko kuri 4, urumva nagiye 82, 83, 84, 85 rero ngasanga nta yindi nzira, sanga nta yindi nzira noba, nta bundi buzima nobamo atari ubwo nyene. Nawe ndashengena ndiyandikisha, ndabatizwa mu mazi menshi. Intahe ya mbere rero novuga ku bijyanye n'ingene nabatizwa ko naciye mbatizwa 86. Ico gihe muri 82 naza nahejeje amashure ya mbere ajanye n'ivyo kubaka, nari nize kubaka. Hanyuma rero ico gihe nari nahejeje ya mbere, nico catumye mbere kubera ubwo buhinga bwo kubaka naciye muri 88 naragize amahirwe yo kuba nararongoye bijya bikorwa byo kubaka rya rusengero rwo kuntangwa. Ico gihe rero naciye mu nyuma nasubiye kwiga amashuri yande mu nyuma, mugaba ya mbere nari nayahejeje 81. Ico gituma aho hose najya gukizwa nari namaze guheza amashuri ya mbere. Naza mbere ndumukozi narakoreye leta, narakoreye societe ya leta, ayo societe ya leta nakoreyemo n'igihe nabatizwa niyo nakoreramo. Ariko mu nyuma nasubiye gusubira gutangura amashuri mu nyuma, kubera nari nahamagawe n'Imana. Umuhamagaro yampamagaye w'agakiza, naciye nsanga ibintu byose ari bito, mugabo nsanga agakiza niko kambere, nta kindi kintu na kimwe. Nkuko ijambo ry'Imana hariya mu Bafilipi rivuga, no basomera ijambo ryo mu Bafilipi 3 ku murongo wa 1 havuga ngo ariko ivyahora bimbera inyungu ndavyumvira ko ari ubuhombe ku bwa Kristo. Eka mbere n'ibintu byose ndavyumvira ko ari ubuhombe kubw'ikibirengeye n'icyo kumenya Kristo Yesu umwami wanje. Kubw'uwo nahomvye ibintu byose ndavyumvira ko ari ishano kugira ngo ndonke Kristo. Amen. Aha rero uca wumva ko maze kuronka Kristo, iby'ubusore byaciye bisanzwe, iby'amafaranga byaciye bisanzwe, iby'inyungu zo mu isi byose byaciye bisanzwe. Icagize inkomezi gusumba byose ndubwira ngo ndonke Kristo, mboneke ndi muri we, niteze kuzotsindwa n'urubanza, ariko niteze ubugingo budashira. Iby'ukuri kandi uvuze ntibyari byoroshe, kuko Imana yarampezagiye aho muri iyo myaka yo gukizwa. Uwo mwaka mbatizwa mu 86, nagiye kwiga igice Imana iza yamaze kumpezagiza imodokari. 86 nari mfise imodokari, nagiye kwiga igice mfise imodokari. Hanyuma rero ncanda Imana ikirampamagara, iyo modokari ishima kuzoyikoresha, ncanda yikoresha kuba vy'Imana.
niho natanguye kuja kuvuga ubutumwa mu bitaro, niho natanguye kuja kuvuga ubutumwa 8-7 mu mashuri ya universite, 8-8 muri secondaire. Urumva ko naciye ndonka umugisha, kandi uwo mugisha waciye uba mu bikorwa vy'Imana. Wambaje uti none ubusore wabuzigamye gute, none uwo mugisha w'imodoka wabuzigamanye gute n'ubusore n'agakiza? Ntari ikintu Imana yankoreye ntashobora kwibagira. Muri ubwo busore bw'icyo gihe n'imodoka mu gisagara muri icyo gihe, naciye ndonka nibaza ukungene ntosubira inyuma, iyo modoka itonsubiza inyuma, ukungene isi itonkwega. Nja ndondera akantu k'aka etikete, kariko amajambo ashingira intahe Yesu, candagashira mu modokari imbere y'umuntu ntwaye wese agaca kabona, kanditseko ngo Yesu araza vuba, uriteguye? Abantu bose ngira ngo natwaye mu modokari icyo gihe abenshi baravyibuka duhura bakabimbarira ko harimo aka etikete imbere yanje. Aka etikete rero kavuga ngo Yesu araza vuba, wa muntu tujanye uriteguye? Iyo rero ashyira sekirite, nta bindi byasubira kunsitaza. Naca numva ko ndiko ndajana, naca abo tujanye baca bamenya ati tujanye n'umuntu w'Imana. Ivyo rero niko byagenze, niko nashoboye kurwana iyo ntambara y'ubusore kugeza aho ndabuviriyemo, shishikara gukorera Imana ata kibazo binteye. Uwo mwaka nyene wa 86 mbatizwamo, niwo mwaka nyene mpamagarwamwo gukorera Imana, kandi ntawe twajanye. Imana yashimye impamagarira gukorera mu bitaro. Ndibuka umugwayi wa mbere nagiye gusengera muri 86, ndacana mwibuka. Yego niho natanguye kuja gukorera Imana. Hanyuma rero kandi nca ndabona ko Imana iri kumwe nanjye muri ico gikorwa, nca ndagishishikara. No mu myaka yose yakurikiye n'ubu ndacagikora, ndagikorera mu mahopito menshi hano mu gisagara nk'uko Yesu ampamagaye. Umwaka ukurikira wa 87 n'Imana yaciye impamagara kuja kuvuga ubutumwa muri universite. Naciye numva Imana hajya mvuye ku kazi, urumva ko nakora akazi, ntashe ku mugoroba hajya mu muhira duma 18 ngiye muhira kuryama, naca numva ngwaye, nshitse ngwara, naca nsenga n'Imana. Iyi ngwara ivuye kuki? Ngo nuko ushitse uryama utagiye kunkorera. None ngiye gukorera he? Ngo atsi imodoka ndakwereka. Nkaca natsi imodoka, nkaca nashitse ajya kuri kaminuza kumutanga ngo hagarara nyene. Kuri hajya kuri universite y'u Burundi, nkaca mpagarara 18 nkaca ngenda hajya kuri universite, hajya mu mapavio nkazunguruka, nkagenda nkapa ku cumba, nkaja gukina, naraba gusa hana itara ryaka. Urumva bwa bumaze kwira, ukazubona uri hanze ukabona ko itara riko rya, ukacumenya ko ari umuntu. Naca nugurura nkinjira, nje kubabwira ubutumwa bw'Umwami Yesu ko mwokwihana mukakira Yesu. Mva ku cumba nje gukindi, nagenda ma 18 nkavayo saa 3 y'ijoro, 10 kugeza saa 3 y'ijoro, nkaca bice bishishikaruko. Hanyuma rero ndabikora 8-8 naho ncaje mu mashuri yisumbuye. Ahantu hose nabanze ko hari interna, bazabona nashitseyo, nagiye kubabwira ijambo ry'Imana. Uko niko byagenze, ni ku muhamagaro w'umunyeshuri no mu bitaro wagenze. Umuhamagaro wa mbere kubijanye no mu mashuri, wumvise ko nashika mvuye ku kazi nkaryama, aho kumererwa neza nkamererwa nabi, nkaca ngwara. Nsiguje Imana ntingwara ivuye kuki? Ngo nuko uryamye utagiye kunkorera. Urumva ico ucumenya ngo umunsi wanjanywe kuri ico gikorwa, ucumenya ko uzocugwara. Yaguhamagaye rero irakwereka n'ibintu bizohora bigusigama kugira ngo ntuzimye uwo muhamagaro. Icyambere rero uko kumpamagara yaranyeretse neza ko yifuza ko atamwanya notakaza nuyikorera, na cyane cyane rero ishintu bamugwaruka. Kandi cyatumye ntuma mugwaruka hakuru, ndavyumva mu mutima, ni kubera ko nanje yampamagaye ndugwaruka. Kubera aho yankuye muri ubwo buto, naciye mbona ko n'abandi bose nkwiye gukora ibishoboka byose mu buto bwabo. Imana ibakure mu mwijima, ibakure mu bubi. Niyo mpamvu rero icyo cerekana ko yakimpamagariye. Kandi rero ikindi cyo kugira ngo umenye ko Imana yaguhamagaye, ico gikorwa ugikora ugikunze. Nta muntu urabona, nta mushahara uri korakorera,
nta muntu ubwira uti impemba nakoze, niyo yonyine iguhemba, kandi impembo ya mbere iguha umunezero, iguha amahoro, iguha kumenya ngene izokugerera hirya y'uru rugendo, kandi ikongera ikaguha kubona kuri uzura abantu bakura mu rupfu ubakura mu mwijima. Ivyo byonyine biraguhaza, ivyo byonyine utumva ko ari ingero ikomeye cyane. Rero ikintu citwa gukurikirana abantu, iki nacyo nko kwa muganga, nabona yuko kuja kubwira abantu ubutumwa ni kuja busa abantu Yorodani. Nkabona uyu muntu namufasha akihana akajabuka azoshika amahoro, ngacamona kuzosubira kubonanira hakurya ya rwa ruzi. Ivyo navyo naravyumvamwo inyungu. Urisivye ko muri no myaka ico gikorwa mu kugikora ubona rero nahinduye ubundi byo kugikora, naciye ndondera abo tugikorana. Inkomezi naho rankoresha nje kugikora jenyene, vyaciye biba mu bundi buhinga bw'Imana, candondera ugwaruka tuja kugikorana. Ubu rero sije ndayikora jenyene, jewe kumva naho nogendera umwe canke babiri canke batanu, ariko ubu nagiye amahirwe yo kuronka muri gwaruka tureze, twaronse benshi badufasha ico gikorwa. Hariho imigwi y'abavuga butumwa canke imigwi y'abantu bakora cyo kwa muganga benshi bakwiragiye muri kino gisagara, abandi nabo baza baragiye mu gihugu hagati, naho nyene turabakurikiranira ingene mu gihugu hagati ico gikorwa cyo gukurikirana abagwayi bene data twareze mu vy'Imana bashishikara kubikora no mu gihugu hagati. Mu ijambo rimwe rero, umuhamagaro w'igihugu wa Buronse, igihe cyose uzoba uriko uragikora uzoyikora ukinezererewe, kandi igihe cyose uzoba uriko uragikora uzokumva ko muri kumwe n'Imana. Hariho ibintu uriko urakora ubona neza ko muri kumwe. Ivyo rero narabibonye iyo myaka yose. Nagikoze guhera 80 cyo mu mashuri, nagikoze guhera 87. Abakozi b'Imana mugo nkababwira ko ari kuko ndiko ndakora cyo mu mashuri, ariko nabatangwe kuntuma kuja gukora 97, maze y'imyaka 10 natumwe n'uwo muhamagaro w'Imana. Abakozi b'Imana bashobora kubona ati ko waragihamagariwe cyangwa kintumamwo imyaka 10 imunyuma. None munsi rero nico ngishishikaye tugikora mu makaminuza no mu mashuri yisumbuye, kandi imigabo nuko no mu mashuri y'intango naho nyene tugenda twinjirayo. Ivyo bikorwa vy'Imana nabikoze nkora n'ibikorwa bindi byo kubaka, kandi urumva ivyo bikorwa byo kubaka nibyo byaca bimfasha gukora ibyo bikorwa vy'Imana. Niho imodokari yava kugira ngo nje gutwara ubutumwa bwiza, igitoro cyo gutwara ubwo butumwa cyava muri ivyo bikorwa nkora. Urumva rero urazi ko na Paulo mu gukorera Imana ngo yarajisha amahema, akavuga ati yako nzoja guseka, reka njisha amahema nzovanamwo ibizomfasha muri iki gikorwa. Nanje rero nuko nabikoze. Mugabo kandi hari n'abandi babikora, Imana ikacuba giti wewe nzogutunga genda nkorera ibi, iki guhamagara ukacukora uko nyene. Rero umuntu wese ni vyiza ko akora nkuko yahamagawe, kandi akabanza agasenga neza ntahuruduke ngahavagira nkuko nakayagize, kandi Imana idahamagara kumwe. Uko rero umuntu imuhamagaye akwiye kwitaba uko nyene uwo muhamagaro. Ico nabonye ni kimwe, uriko urayikorera mu bigaragaza neza ko ari ukorera, nuko nayo igutunga, irakwitungira, ikamenya ngene igutunga, bigasiga n'ubwenge mugabe ikagwitungira kandi ikagushoboza muri ico gikorwa. Iyo ari yaguhamagaye ntiwijijanye umutima, urabona ko ari yaguhamagaye. Muri igice cya mbere nibaza ko hovamwo impanuro zibiri. Impanuro ya mbere umva ko natangiye gushinga intaye gukizwa, nagomba ngira inama umuntu wese akizwe neza. Umuntu wese ubwa mbere yitabe umuhamagaro w'agakiza wo kuja mu ijuru, kuko Bibiliya ivuga ngo mbega umuntu vyo mumarira iki. Reka ndarisoma ubutumwa bwiza bwa Mariko 8. Impanuro no umuntu ya mbere nohera kuri impanuro iri mu butumwa bwiza bwa Mariko 8 kuri 3:4 havuga ngo ahamagara ishengero bo n'abigishwa biwe arababwira
ati umuntu ntiyagomba kunkurikira niyiyanke yikorera umusaraba wiwe ankurikire, kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzohe ubugingo bwiwe ku bwanje no kubwo ubutumwa bwiza azobukiza. kandi umuntu vyomumarira iki kunguka ivyo mw'isi vyose niyakwa ubugingo bwiwe kw'iciro? Mbega umuntu yotanga iki ngo acungure ubugingo bwiwe? kuko umuntu wese bizotera isoni kunyemera no kwemera amajambo yanje muri iki gihe c'ubusambanyi kandi c'ikinyavyaha, n'umwana w'umuntu bizomutera isoni kumwemera aho azozira afise ubwiza bwa se azananye n'abamarayika bera. Amen. Hano ndahanuye abantu muri rusange bose, nuko umuntu wese yokizwa kandi akihana kandi akamenya neza ko yikoreye umusaraba. hariho mu minsi yeze narigeze kubona utuntu kuri WhatsApp berekana abantu batwaye imisaraba mugabo bagera hagati mu rugendo bakayikata bakayica kubera baremereye, bakayica agaca agenda yikoreye umusaraba w'igipande. Mugabo ikibazo caza kuba ashitse ku ruzi agira jabuke, umusaraba yagomba gutambika ku ruzi ugacorokeramo kuko yawukase. Ngaha rero Yesu aravuga ngo kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzohe ubugingo bwiwe ku bwanje azobukiza. ngo umuntu rero akwiye kwikorera umusaraba wiwe agakurikira Yesu. ni ukuvuga kwikorera umusaraba niki? ni ukwemera kwanka iki jambo ry'Imana rikubujije cyose ukakireka, ni ukwemera gukora iki jambo ry'Imana rigutegetse cyose ukagikora. hari abantu usanga barakoze ibyaha byinshi batarakizwa, ukaje usanga birabananiye kwigobotoramwo kubera kumbure ari imigozi baboshe igera kure. ariko je no hanura umuntu wese naho wowe umugozi umeze gute wowe wibohorako. tuvuge nk'akarero ari nk'umuntu yumva ubutumwa bwiza bumushitseko mugabo agasanga yaribohesheje kurongora umugore agira kabiri canke agira gatatu, cyangwa umugore ugasanga arongowe kwihari rigira kabiri canke rigira gatatu, batikizwa bikamunanira. ariko Yohana umubatizi yarahanuye umugore muka Filipo, aramubwira ati wa mugore wewe umugabo wawe si Herodi ni Filipo, none rero nuve muri uru rugo ugende ku mugabo wawe wataye. nyamugore biramunanira, icavuyemo nuko Yohana bamuciye umutwe arahwera. mugabo naho yahwereye ukuri kwari kujya nyene. rero no hanura umuntu wese ntarinze kuraba ngo arahambaye canke aroroshe, ni muto canke arakuze, umuntu wese asuzume ko atakintu kizomubuza kwemerwa imbere y'Imana. uko cyo citwa cyose acihane akivemwo, kuko twumvise ngo kandi umuntu vyomumarira iki? kunguka ivyo mw'isi vyose uko vyoba bingana kose, amaramwo imyaka mikeyi naho yoba myinshi ka 80 cyangwa 100. mugabo wibuka ubugingo budashira. ku mpamvu rero y'ubugingo budashira, umuntu arakwiye guheba vyose ivy'Imana yanka akabiheba akabivamo, ivy'Imana igomba navyo akabikora, naho vyoba vyomuzimba canke vyomutera gucishwa bugufa kururuka, yovyemera kugira ngo ntazagawe imbere ya ntebe. kubijanye no gwaruka nago nkunze kubamwo no hano rugwaruka rwose ko umuntu yokizwa kiri muto. ujya ukizwa kiri muto ukiza vyinshi. ndababara cyane iyo benshi usanga imyaka yabo y'ubuto bayononeye mw'isi, bayononeye mu biyayuramutwe, bayononeye mu rumogi, mu busambanyi, bayononeye muri ambiyanse, mugabo bakibagira neza ko atamunezero urihungana no kuba muri Yesu. kuba muri Yesu ni umunezero. kandi cyambere buvyigira ko none twebwe ko dufise experience zibiri, ivy'isi twarayibonye turabizi, ivy'imhemu turabizi. kubera ko ivy'isi twabihevye tukaja mu vy'imhemu, so ko tuzi ivy'imhemu ari byo birusha agaciro n'uburyohe byo mw'isi. no hanura rero rwaruka ko umuntu wese yo kwihebera kuba mu vya Yesu, agahereza umwanya wiwe kuba mu gakiza no gukorera Imana. kandi hanura umuntu gukorera Imana akiri muto. nakubwiye ko data yanyise izina ryiza, kandi nanjye data twarakundana. maze gukizwa bona mama nibo bantu ba mbere naciye baza kwirukanka kubwira ubutumwa. ndiruka kubabwira ubutumwa kuko navuga nti barakuze barashaje, ntibaze bapfa badakijijwe, kandi Imana yaciye imfasha bapfa bakijijwe. hanyuma rero data amaze gukizwa yakijijwe arenze imyaka 80. amaze kwinjira mu gakiza yumva agakiza kararyoshe cyane. umunsi umwe arambwira ngo mwananje ngo ndababaye. ntibabajwe n'ihiga mutama, ngo ndababaye kubona agakiza karyoshe nk'uko nakamenye n'umutama. nti kubera iki? ngo sinkironka umwanya wo gukorera Imana ndi mu gupfa.
kandi koko yaciye apfa. Ibaze rero kubona iryo jambo yararisigiye, reka nanjye ndaribwira abakiri bato, ntibari bakwiye gutakaza umwanya wabo ngo bazoze kwikangura gukorera Imana arabatama. Ni naco kindi kimbabazi iyo mbonye umuntu akiri muto atari karakorera Imana. Iyo duhuye n'umuntu yakijijwe wese namaca ndamubaza, none ukora igikorwa kikimwishengero kugira ngo numve ko afise igikorwa. Iyo numvise atagikorwa afise nca numva koba. N'ubu ngoma ndabivuge ku muntu wese yakijijwe adafise igikorwa akorera Imana, sindabisobanukirwa, kuko agakiza karimo uburyohe bukomeye, karimo ishimwe rikomeye, karimo umunezero ukomeye, ku buryo utovyiherana ngo biherere muri wewe gusa ntibikunda, ni ngombwa ubisangire n'abandi. Ndahanuye rero abantu bakijijwe bakorera Imana, kandi hanuye abakijwe bakizwe neza, na cyane cyane la jeunesse, ugwaruka ndaruhanuye gukizwa mu nkomezi zago zose, bace bakorera Imana mu nkomezi zago zose, kandi baze baronke nico bazobwira abana bati, bana banje murakorera Imana, nanjye narayikoreye. Ego umuntu atanga ico afise, dushobora kuzohanura abana ngo warakoreye, ngo bakorera Imana utayikoreye, kuko babwiti korera Imana nabati none we warayikoreye ucubura ico wishura. Mugo biraryoshe kuvuga uti kubera ko nanjye nakorera Imana, namwe ndabingize mukorera Imana. No hano rero ugwaruka kubaho rukijijwe neza kandi rugakorera Imana neza, rugishobora kuduga imisozi rutwaye ubutumwa bwiza, rugishobora gusenga n'amasaha menshi bigashoboka, rugishobora gusoma ijambo ry'Imana amaso ataragwara myopi ngo aze gukabakaba indome vyanke kubera adafise amarori, cyangwa afise amarori yataye inimero ugasanga ntibigihuye. Amaso akibona agikomeye, soma Bibiliya kandi uyisomere wongere uyisomere abandi. Ibyo nivyo bintu vya mbere bikwiye gukorwa ni generation, kandi ndababazwa nuko iyi generation benshi mu vy'Imana bariko baragenda bagabanukirwa gusumba kumbure uko twabonye ama generation yarenganye. Twageze kubona ibishirira by'abantu bakorera Imana mu nkomezi, mu butore no mu butwari no mu bukerebutse. Nabo rero bari bakwiye guhaguruka bagahagarara neza mu gihagararo cabo, kugira ngo Yesu azobarize umuntu wese ico yakoze, ntihagire uzojoba ngo yicwe n'isoni, kandi yararonse umwanya wo gukorera Imana. Ico nico nohanura gukizwa neza ku mukiri muto akanakorera Imana ayo magara meza gifise akimukundiye. Yesu abahezagire.